ndahezagiye ubuzima bwawe, nabariki maisha yako, ndahezagiye amaboko yawe, nabariki mikono yako, ndahezagiye ivyumviro vyawe, nabariki mafikira yako, ndahezagiye imibereho yawe, nabariki kuishi, ndahezagiye indoto zawe, ndavuze mu izina rya Yesu. Ahantu hose bakuzibiye, Imana iraguciriye inzira mu izina rya Yesu. Imana ya Dawidi nahabi itokura umuntu, na heza itomushikana, aho mu muryango bagutereye inyuma, Imana iravuze nuko yabwiye Samuel naco boshika ko utarashika. Ndavuze ngo winjire mu izina rya Kristo Yesu akazu. Ndahezagiye ivyumviro vyawe, ndavuze bw'icoro uzogenderwa n'Imana nka Samuel, uzogenderwa n'Imana nka Samuel, uzogenderwa n'Imana nka Samuel. Saul yaratakaje ikintu, agiye kukirondera arakironka, ariko kandi agaruka abaye umwami. Ndavuze ngo ico waruje kurondera, Imana iguhaye n'icyo utaruje kurondera, ariko kizo kubera inyungu. Ari ibintu vyabangamiye umuryango wawe, ndatangaje yuko ari wowe ubishize ku iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurungitse muri rya quartier asangwa abarozi batuma abantu bomora, wowe ugiye komora abarozi muri quartier mu izina rya Yesu Kristo akazu. Kuva uyu munsi kandi kuva kuri ino tariki ndasinye mu isi y'imhembo rakatarabazea yuko abo bavuze kutazoshika ndabisinyuye, ndagusinyiye ko winjiye mu vyawe mu izina rya Yesu Kristo akazu. Ndaguhezagiye mu izina rya Yesu Kristo akazu. Iyi Mana ndiko ndavuga niyo ya Mana ya Petero, ishobora gukura umuntu kuroba amafi ikamurungika kuroba abantu. Iyi Mana itanze promotion, bitanga ng'abantu. Ndavuze wakira promotion Imana ishoboye gutanga mu izina ryawe. Akira promotion Imana ishoboye gutanga mu izina ryawe. Ndavuze wakira promotion Imana ishoboye gutanga mu izina ryawe. Niko ndumva icyo urimbwiye ngo ngiye kumunezereza. Akira kunezezwa n'Imana mu izina ryawe. Niko ndumva icyo urimbwiye ngo ngiye kumutwenza. Akira gutwezwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo akazu. Ariko akira gutwezwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo akazu. Icyaha cyaho rakikurondera, icyaha cyaho rakikurondera kirakatiye kure, wowe ugiye kugendera mu kugororoka mu izina ryawe. Bibiliya irambwira ngo twabaye abaja bo kugororoka. Ndavuze ngo ucakariye kugororoka mu izina rya Yesu Kristo akazu. Ucakariye kugororoka mu izina rya Yesu Kristo akazu. Kuva ino tariki Naize ngo kuva ino tariki ivyo abibonye batakaje vyiza bigiye kugira returu, birondera amaboko yawe bikuze ko mu izina rya Yesu akazu. Ndaguhezagiye, ndaguhezagiye. Ndakwiye kwimwe mu accident mu zira zawe, ndakwiye kwimwe mu accident mu zira zawe, ndakwiye kwimwe mu accident mu zira zawe. Igirambira ngo interview pour les familles. By the power of the Lord they say. Muri ino periode yo gusubira ku mashuri, kubera presence yawe nga ibikenewe vyose kubw'amashuri bibanose mu izina rya Yesu. Ibikenewe vyose kubw'amashuri bibanose mu izina rya Yesu. Imana ivuze ngo abiwanyu bari kwarondera amakaye, nayo iriko irakurondera ubwenge kugira ngo bizogende neza. Niwakiri bikwiye mu izina rya Yesu Kristo akazu. Niwakiri bikwiye mu izina rya Yesu Kristo akazu. Nimba wigeze kuja kwishuri, ikiwa uliwahi kwenda ku masomo, ugiye kwiga, ugiye kubitora mu izina rya Yesu Kristo akazu. I decree and I declare. Tangu umuntu ashobora gushikira projet ziwe, ikiwa mtu anaweza kufikia mpango yake. Ndavuze kuri mwese, ninasema kwenu projet y'Imana ku buzima bwanyu irashitse. Mpango wa Mungu ku maisha yenu. Navuze ngo projet ya Yesu ku buzima bwanyu irashitse. Ninasema mpango wa Yesu ku maisha yenu. Projet ya Yesu ku buzima bwanyu irashitse. Mpango wa Yesu ku maisha yako. Projet ya Yesu ku mpemu yawe irashitse. Mpango wa Yesu ku roho yako unatimia. Projet ya Yesu ku bugingo bwawe irashitse. Mpango wa Yesu ku uzima wako. Projet ya Yesu ku mubiri wawe irashitse. Mpango wa Yesu ku projet ya Yesu ku marelation yawe irashitse. Mpango wa Yesu ku projet ya Yesu mu ndoto zawe irashitse. Mpango wa Yesu projet ya Yesu mu vyawe irashitse. Mpango wa Yesu mu vyako unatimia.